Ndabaramukije bakunzi namwe nshuti muryango mukoma dukurikirana kuri B-Info plus na B-Info nongera ndabifuriza kugira ibihe vyiza ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro ndamusaka n'umusesanguzi ndakuramutse cyane bana musesanguzi. Asante sana Benita kundamutsa nanje ndakuramukije mute ndamutsa n'abagikwana twe muri kino kiganiro aho baherereye hose. Ego ndizera yuko bakomeje kugira ibihe vyiza. Ego bana musesanguzi amakuru no munsi kabisa ntari kwivumbi kabisa ndavuga ngo ntari kwivumbi canke ari kwivumbi bavuga amakuru atagira ivumbi atagira wala amakuru atagira ivumbi kabisa. Rero kabisa ndiko dukurikirana numamenga nababwiye ati mufata agatebe mwicare. Urazi ko neza hari ibiganiro byose tubabwiye ati mufata agatebe mwicare n'izindi tubabwiye ati karibu cyane mu biganiro byacu ariko uyu munsi kabisa hariho kimwe na bibiri kabisa. Ego ariko imbere ko dutangura ngoma nibutse abantu bako dukurikirana yuko abifuza kwinjira muri groupe ya WhatsApp ya B-Info cyangwa B-Info plus commentaire ya mbere aza kuba ari link murayiklikako kugira ngo mushobore kwama kwinjira muri groupe muzoka mwibonera ibiganiro ku mwanya. Yes, reka cyo tubandanye rero bwana musesanguzi nibwire bako dukurikirana ibyo tuguma tuyagire hamwe mu kino kiganiro. Turaza kuyagira hamwe uyu munsi ko habonetse imodoka zirenga 10 imodoka zirenga 10 kabisa zatwaye abasirikare ba RDF muri Fizi neza na neza hano muri Minembwe. Turaza kubirabira hamwe mu kino kiganiro turabira hamwe kandi aho Sultani Makenga chef d'état major wa M23 ndetse n'abandi ba general babiri aho bishikiye neza na neza hano muri Rubaya ku mirongo rugamba Rubaya kabisa no musi yabiciye. Ego ariko tutaratanga ikiganiro bwana musesanguzi nifuza ko twera kuri kino kintu. Hari abantu benshi ndumva mengano baduma ku rutoki ndavuga nka abarundi perdi canke se abanyarwanda benshi bashigikiye M23 ndetse n'abanyamurenge b'ibifobagane. Ya sindabavugira izina ryabo nabi n'abanyamurenge cyane. Yes, ubwo bariko baravuga neza rero cyane mbere bariko baravuga gose ko president wacu son excellence ngo ariko arungika abasirikare bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi. Eske ibi bintu abarungika mu butaka bwa Kongo? Ya urakoze cyane. Ibi bintu koko urabivuga kwiki? Bo Beni ubundi byogenda gute ngo abo barundi bifobagane abo abarundi perdi nako abo banyarwanda bifobagane abanyamurenge nako nikitusa babe bovugira Uburundi canke bovugira Uburundi nikiye ciza bovuga ku Burundi ko imvugo zabo tuzizi bavuga nabi nk'ingoma zitohotse canke nk'iminwa y'inkoho ivyo turabizi. Oya hari iminwa y'inkoho ivuga neza. Oya nta nkoho ivuga neza niba inkoho isoro sasike kwicumu inkoho irasi umwansi n'inkoho ivuga neza. Okay. Aba rero bavuga nabi nk'iminwa y'inkoho igiye gukora ikibi neza cyane. So bivuze iki rero c'est pas la première fois bivuga ni propaganda basanzwe bakoresha akenshi uvyo wumvye batangusura amajambo bavuga ko igisirikare cy'u Burundi kirungika ku butaka bwa Kongo abo mu bwoko bw'abatutsi gusa baba bari gushaka ingene bacanishamwo abasirikare mu Burundi. Ego baba bari gushaka ingene bacanishamwo igisirikare cy'u Burundi. Ibi rero mu Burundi byarabananiye uti kubera iki mu Burundi wumve ngo mu nzego zose aka kantu narakagendereje no mu madini akamaze imisi ko nakagendereje. Ego no mu madini kirapanze 40% 60% niko bimeze. Nukuvuga mu madini usanze hari umurepresentante gari umututsi umusipre yawe bari umuhutu neza cyane. Mu nzego za leta irane domeme mu gisirikare no mu gipolisi nuko bipanze. None gasha tuvugana ukuri chef d'état major ararungitse abatutsi gusa ku mirongo y'urugamba baba general b'abatutsi ibyo bo vyeme ko mu Burundi gipanze neza cyane ntigikunda nibateshwe bate rero bareke guta wakuba bareke kwaya amaboko nk'abatwawe n'uruzi. Igisirikare cy'u Burundi ntibashobora kugicanisha mu ntibikunda kirugaye kandi kirubatse neza cyane. Aya majambo bavuga rero nta kindagamije nugushaka gucanisha mu gisirikare cy'u Burundi gushaka gutera umutima uhagaze abavyeyi
bazi ko bafise abana mu gisirikare cy'u Burundi bo mu bwoko bw'abatutsi mu kwereka yuko bagowe mu kubereka yuko bariko barabexposa ahubwo yobana amatavya y'amavuta bo barunka abatutsi gusa bara amatavya y'amavuta none ko commandement ya M23 ari abatutsi gusa bacha bamarana nibo rasana ahubwo cyangwa ati ko turi bene wacu rero turi ubwoko bumwe katubafashe reka turi kurasana twi muce mu reporting muce mu yizira niko byoca bigenda haro niho bariko barihendera wumve ngo nimba hari ikintu catorewe umuti mu Burundi nico hasa mu rwego rw'igisirikare ntaherere niyo bagira ko kiritema baravuga ati dukeneye abatutsi hota abahutu hota abatwa hota ibyo mpanda bibona nibarekere kubesha nibemere ko banyawe bakubiswe batekereza nabo ndabemanuro nk'ababandi afate tuzi dukanye batunywe amafate ku mutima biraza guhera akayaga karengana yego urakoze cyane mbona musesangoze kubera yuko ndazi ko nimba hari abantu bumvise n'amajambo barakutse umutima kuko ntabwo kumva ngo ubwoko bumwe nibwo buko burahona nk'uko Kagame karabigenza ugasanga ari ibintu kabisa ivo n'umutima erega bafata ibyo bariko bakora iwabo bagashika no kubizana iwacu bibaze ko ibyo bakora ari byo dukora je mpora ndababwira naranditse kuri stat yanje kare nca ndagafuta kuko naze ko kare utitazamo n'abandi abantu bakibaza kutariko wowe bidakunze ko unyigisha ca bugufi wicare unyigireko ari amajambo y'ubwenge wowe nimba turabagenzi nimba dufise ibyo duhurirako ubona ko bitagukundiye kunyigisha icara basutekane unyigireko neza cyane n'u Rwanda rero nibicare bigire ku Burundi neza cyane kabisa bavuga ngo baraturenze gano tubihakana mugabo barafise byinshi byo kwigira ku Burundi kabisa ntibasiye bwose ngo intambara wabo yaraheze nta ntambara yaheze bagifise aba impunzi zahunze muri 1994 amplus zirenganywa ariko arazisanga mu bungira akazigirira nabi akazica akazishimuta nta ntambara irahera kuri ico rero ko byamunaniye kutwigisha ayo macakubiri yaragerageje kutwigisha amacakubiri aratwigisha kumarana mugabo byaramunaniye rero niyicara turagatebe yigire kuri twe bw'abarundi ingene tubanye neza mu butandukane bwacu amahoro kabisa ha rero akatwigirako azoshika neza cyane mugabo ashatse kutwigisha byaramunaniye imyaka 30 atwigisha byaranze nace bugufi afate n'umwaka umwe gusa twigiriyeko arabe ko ibintu byacu bigenda neza cyenda ko byogenda neza nuko gusa iyo amatwi ari mu rupfu ntiyumva rero ntaco azotwigira ko ari mu butaka azotwigira ko kunazeka arabyanga kunabi agomba gutwigira niko bimeze yes urakoze bana musesanguze kaje twibananiza ibiriko biravuga ku mirongo y'urugamba aho two turabona kabisa novuga ngo iki ni ivu ni ryo riki canke imikaka ya muri Tanganyika jewe sinzi ko aboneka video imikaka nukuri reka mvuge indagara nizo batahura tuvuga basinjanga injanga nizo batahura sinahura bwana musesanguze kare twavuze kuri ramforo yarungitswe amakamyo 40 yagiye hajya mu rubaya none ubu naho habonetse izirenga 10 zija muri Minembwe nini ibintu bwana musesanguze wewe ubibona gute bo je nabivuze kare bariko barakina komba ya mwisho Jena nigeze kugira kantu bwana mfise ndakubwira nti burya Kagame nashobora ko afise idiri yo kugabanya abanyarwanda ni bake mugabo ariko arabagaba system yapunguza mujinga ni yakomeje wabonye nje amakamyo basi amakamyo nayabonye n'abakunzi batwikana ntaze ko aba mu magroup WhatsApp neza cyane ahubwo somera bajya gutumwa buherekeza ajya amajambo ajya amakamyo hama tugira ico tuyavuze handitse ngo usome neza n'igiswahili ndazi ko kikugora kirango ariko banyihanganira abakunzi ba BF munyihanganira ariko ndibaza ko muza gutahura message renfort ile inaenda Minembwe mais itafika tard juu hapo ni mugule kisha Mulenge banaanza tembea na mugulu une semaine juu afike Minembwe kisha affrontement ilikuwa mu Minembwe centre leo inawezekana FRDC ilishakamata
So kubabonye ziriya kamyo cyane nabaza kuzibona ziriko ziraja muri Minembwe ni kamyo zirenga 11 kuri ya video hagaragara menga 11 nimba ntiyenze ngira n'akavideo gira kakatitse hariho n'izindi ziri inyuma ku makuru twaronse nuko ari batayo zirenga 6 Kagame yarungitse muri Minembwe nari kabakurahe u Rwanda rwari Jeni batako buri muryango wose wabyari sinumva singunda bitabo urumva so zari zigeze mu gace bita Mugule ni ukuvuga zirenze muri Mugule zica ziza gushika aho bita muri Murenge ni kuva muri Murenge ntabwo baba bagifise access yo kugenda n'imodoka n'imodoka n'ibijya bikamyo abantu bamenyereye bijya bikamyo konze gukoresha mu biseha umucanga ntabwo ari bikamyo bya gisirikare ni kuba bigeze muri Murenge kuva muri Murenge gushika hariya Minembwe centre ni urugendo rw'imisindwi n'amaguru niyo mpamvu abati batafika tara abatanzania nkaho ntabyo bumva bashika bacerewe bibazo ndakurayi so bivuze ngo rero Kagame nkuko niko ndabivuga ariko yibuka kwifuka bwakeye uti kubera iki burya ibi byose byababibona akavuga ati ndafise abasirikare bakomeye Minembwe ntishobora kuba rekipera ndafise ingabo zikomeye hari ibigwanisho byinshi rutura narungitseyo ama renfort yaba officier bagenda gufasha muri commandement ibi byose ni nka kwa kundi mbere nde muri Bibiliya ishinze kunangira umutima uko manaza umutima ni Farao kumwe Farao yaronka imburi nyinshi akazica amazi ni uyu niwe Kagame rero so yarasuzuguye Chirombo mu kumwita ngo ni gipurizo arasuzugura son excellence Vincent Ndayishimiye mu kumwita ngo ni njiji uku kuntu yabasuzuguye nivyo rero bigiye kumwereka yuko yafyinye ahafyikiye hatagomba gufyinira Minembwe barekipira agace kamwe kamwe avyumva akagira ati ndafise ingabo ibicocoro biri muri Minembwe centre bajya bayibu bafedenebe ntacyo bashobora kubakora Samatema arahunga bamutsinda mu buhungiro Makenga rugikayo muvyara wiwe Claude baramunyaye barungitse yundi nimbari mahoro nimbari yinde nawe baramunyaye Kagame arorera yaronsa makuru yuko Bijombo yabaye rekipere Kagame ati finish Bijombo yafashwe ni karabaye ucumubona atinye ko amazi akanye n'akavinyu afata ku mutima ati Bijombo yafashwe jameni ndapfuye acafata ama special force harimo n'abari bamurinze ati nimubaze 1 2 3 parte nyaruka aba kumbure abaruka imbere y'igihe bari kugira ikintu bafashije kumbure ubu rero baraduze bagaragaye muri Mugule baracafise iminsi ndi yo kugenda n'amaguru aha on peut se poser une question iyi minsi ndwi bagomba kugenda n'amaguru bazoshikayo bose ari bazima ati rero Chirombo ntabwo twabonye yuko bari bafise n'amaminisio barafise n'imodoka zitwaye ibigwanisho bikomeye kabisa kumbure bazogenda bikoreye canke bazokwikoreza bene gihugu ntawamenya niba n'ibifungurwa ariko se mana ko hajya ahantu drone zimaze imisi zakorera akazi ntizobasanga mu nzira zikabamesa hoho ahantu bazogenda iminsi ndwi deja Bijombo yabaye rekipere Bijombo iri muri Minembwe hoho ntibazoshika Minembwe yamaze yose kubatombe ibiro nimwe tuvuga Kagame tombe abantu bati wanguha Kagame yaraheze yani ujya mubiri mubona siwe ati wanguha nanje byonjohera turiko turabesha kugira ngo turindire bakome gikoko muri Goma neza cyane Goma bakome amajya mu nzoba ndi mu Kirundi
je mana yanje utahabaye baramusanga ukazokumva goma ibombora nzoba ndi mu Kirundi na kamera nonzo mpoesheje kugira ngo turaba ahantu bazomufatira ndoce ndacu umuzingi abantu bazoshirira monima hajya nyene hajya aho bazomufatira tuvuga ati aha niho bamudomeye guys please nyene cyubahiro dufashe ahantu bariho bashira monima mumufashe je baravusanguza aranga aha rero so rero minembwe baratose n'ukuri minembwe bo siniko nanezerwa nuko ari abantu bariko barapfa n'ukuri sivyo biko biranezereza umugani wawe bana byasanguze sinibaza neza nkuko yabivuze bazoshika batevye abantu bazofasha kandi aba bazomera nk'ababisirayeli urugendo rw'imisi 14 barugenza imyaka 40 wani imisi indwi aguru apye mugabo aba uburyo drone nzo basambaza je mwenga ndanavugisha je uranabona mvusanguze ukuntu bari bameze n'ubotera gusa kamwe konyine oya wobonye zya kamyo umenga nuburo bupanga ukuntu buriranye ko nanjye ndavyantangaje pe kandi nikibabaje rero ushobora no gusanga muri baje batwawe harimwe abakuwe mu bitaro bari bamaze imisi bagwaye cyangwa usange n'aba basivile bashimutwa bakambika ibihuzu kugira gusa barabe ko umusaza Kagame aronka aka oxygene avuga ati muze twarungitse ingabo tekana agatere munsi nikuzure vuba voilà ni hatari minembwe rero ibice byinshi n'abene gihugu bage barahunga twavuze mugabo hano muri bijombo abanyamurenge surtout banjoheye sana muri bijombo abanyamurenge babonye FARDC na Wazalendo babasimbira ko bagwa munda ati twari turushe murakoze amasanamu yagaragaye amareresi sivyo kumbuye ndaza kwashira mu group WhatsApp wababwiye ko baza kubona link ya mbere muri commentaire ya mbere nako sivyo murabona ingene abene gihugu bishimiye kubona FARDC na Wazalendo abaroni babandi byavugwa ko bagiye muri manifestation bavuga ngo hatutaki Wazalendo ni wawaji hatutaki Rezibu hatutaki Fedenebe mugabo bagaragaje rero kari ku mutima bijya bari ko bikoreshwa uburo bagaragaje kari ku mutima akari ku mutima twari dukeneye mwebwe mugabo kubera amategeko aremera nk'amabuye badushirako twaremera kubatuka yambi bantu baje urabaze kubona bara musanguzi y'umuntu yagukoshereje yabonye ko uza kumubabarira tinukuri akubwiza ukuri nivyo atari hose donc naba bantu rero bazababwira ati nukuri twarahenzwe ti rero nukuri karibu cyane twibanire neza muradukwiye kubajya bamenja Tendi bazana hari yongera ibintu minembwe no kubyara byifashe muri bijombo bivuze ngo rero ku munsi wejo bashaka kudendura gusa rero haba hari ama vérité aba ari caché derrière izi nkuru kumbere ubu tuko tabashikiriza biba biri ku mirongo y'urugamba mu minsi y'imbe turabaharira ama vérité aba ari caché ajaye no gusesanguzi buba butandukanye je kugira tubandanye mbana musanguzi umenga no nimba hari abadukurikirana muri bajya abantu bajanwe Minembwe bari abasirikare mugende murasenga nimba ari usomesha apana bagende barasenga ayisome nimba ari mu mizima n'imwe ziramazana gende arasaba Imana kuko sinumva yuko hashitse 210 tudoshimira Imana naba ndababurire je nabwiye abari hariya muri Masisi précisément hajya muri Rubaya ndabwiye ni Kagame n'umugambanyi namwe ni mugambane mwishikane erega mushikane mitwe bagambanyi ubona byamugoye mugabo kurikirana BF janya ndikire n'ukuri nimero iriko kuri screen ndamubwira ati wowe nimbura hanaka cyana urasanga babazandi bagutore bareke kuguma bishura ku macuni kandi dukunda abantu biyahura dukunda abantu bapfa dukenera abantu tubeho mu mahoro n'umutekano Kagame nta ciza rondera mwebwe aba RDF abita dabura bitabajinga mubimenye abitabajinga nyinyi wajinga yategwa umugambi wo kubamara muri Kongo nta afisa babika mu Rwanda iske inkuje nibaza bana tusangutse ko ari karabamarira muri kuri buno butaka bwa Kongo
ndabona muri dukafatiye kuri yambona katuza yacu 2060 igisirikare cy'u Rwanda zabara abagore gusa oya sinzi ikintu kuma ahubwo wowe nuko utazi n'amakuru abahunze bazaba bahungutse urumva kandi cya gikoko ntitwakidomera mu kirundo urumva abanyarwanda noneho bazoha bagomba kutwigirako ahubwo hari n'ikindi kintu kumbure abantu benshi batibaza je muranibaza wowe urazi ko Uburundi n'u Rwanda bushobora kuba igihugu kimwe ukamwendere erere gatoya u Rwanda turashobora kugomeka ku Burundi non moi je vais m'exprimer kandi ukuntu kuri siguti u Rwanda rwakoze amahano menshi ku Burundi butari capable kuba bwori hamadomaje sivyo none u Rwanda rwakore Burundi amakosa d'abord rwatwicira president babiri rutwicira bene gihugu sivyo magingo yarufunze rubitse donc abateroriste bagomba gutembagaza leta yacu sivyo ubu Rwanda kwere tworurihisha gore nk'amadomaje gorura ibintu ruriha kabisa nta none rutabirose mva cyakurikira iki tuca tugomeka ku Burundi u Rwanda ugaca ruba Urundi bugaca igihugu cyago baramfisa ndagutinya wewe ugiye uvuze ari gembe ibi ndabivuze nka jewe mugabo umuntu abishize mu bwenge bwinshi nukuri birashoboka u Rwanda turashobora kugomeka ku Burundi kubera amafuti gwakorewe Burundi rutari capable kurepara birashoboka rero kuvuga ngo twe turi mu mbona kaduza ya 2040 ngo igisika cyo kizoba kimeze nabi why not atobari fede nebishikari ya hose why not akanu niko bana msasangozi hari umunsi uzovuga turode musanga cyacu ikinzokiza mu buryo bwiyago ego reka tubona nze bana msasangozi aho twabonye hano muri Rubaya kabisa Rubaya yashushe pe muri Rubaya aho twabonye gushuha gusa Rubaya gwambikanye kabisa aho twabonye Sultani Makenga yahigereye n'abamajoro babiri aba general urukura bagabanye peta bambabare cyane banyakubaho c'est vrai hari aba general hagomba kuba hari n'abakoloneli hagomba kuba hari n'abamajoro n'abagenero babiri bambabarire bari kumwe na Sultani Makenga ubwo bari bagiye hano muri Rubaya eske bari bagiye wait ntanga amatangazo yo kubika Banyarwandakazi muzi yuko abana banyu bavuye ku butaka bw'u Rwanda uyu munsi bagiye gutanga renfort muri Rubaya sivyo siza modoka 40 zagiye ku munsi w'ejo ni modoka makuru naronse ni modoka zirenga 10 oya apana 10 zigera kuri 8 zagiye kuramfosa muri Rubaya ndaba zahagurutse mu Kigali saa moya ya gatondo sivyo ndamenyeshe yuko bakwiswe n'inkuba abana banyu abana banyu bakwiswe n'inkuba n'amakuru yo kubika kabisa ndiko ndababikira ntibagumanike ikizigizigi bapfuye pe baguye muri ambush igisirikare cya Kongo cabarashe batarashika muri Rubaya rero mugumye imitima nshatse kubatangariza ntimugumye ngo nzobona akagabo nzobona Michel canke nde wowe uzi ko yagutse ajya amasaha mu byukuri barashwe so Rubaya rero umva abana bari bagiye kubogora Rubaya mugabo baguye mu nzira Sultani Makenga Generale Gaceri na Generali Rukufi bavuze bati negative bakwiswe n'inkuba ivyo turiko twumva muri Rubaya turahishikira sivyo kumvira ku radio gusa we have gushika kuri front tuvyirabire Makenga bagishikayo baciye bakoresha inama vy'igihutihuti bayikoresha abasirikare ba M23 bari hajya muri Rubaya barabwira bati twamaze kuzengurukwa na Wazalendo kandi murabibona neza cyane Wazalendo yatuzengurutse mugabo chose à savoir ni iki kirombe ca Rubaya nico cubatse M23 ibifungurwa tubagaburira
ni ubutare tukura ngaho tukadandaza yego hama tukabuguramwo imfungurwa. yego Ibi bigwanisho rutura tuzana n'ibitandukanye ni ibi birombe byo ngaha ni ubutare bwo ngaha tugurisha hama tukagura ibigwanisho rutura nizo teni militaire mwambaye n'ivyo birato byose biriko birava ngaha mu Rubaya. Jewe Sultani Makenga nemeye kuza ngaha nanje ndahagwe ivyo biriko mwiropuri ya muhunga mugira iki jewe sinsubira aha niho bagomba kuduhamba kuko Rubaya bakayitwambura M23 futi izoba ifuditse. Ubu nibwo butumwa Perezida Kagame yamurungikanye. Ariko mana yanje Kagame arahangayitse. Kagame yumvise binembwe yafashwe nije none ndabigire gute. Rubaya igomba ifatwe amadeni y'abandi mfise y'abarusiya atanguye kubarungika amadeni mfise y'abashinwa y'ibihugu vya Burayi ndayishurike. Tuwe Makenga ndakwinginze mwana wa mama usimbire muri Rubaya ubatera intege wenga ngo wamubonye Chani sanamu ya Kagame nagarutere mu sikereke pale yo mana pole mzisango zini kuri so Rubaya rero Wazalendo imaze kwazenguruka yumva ko Sultani Makenga yahageze na Wazalendo batinye bayizengurutse mugabo ntibigeze bagira avance nimwe aho bari bageze mu masaha ya saa 9 ntibasuye kwa avance baravuga bati ahantu Makenga yashitse ubwo ntashobora kuba yazina marume chimique peut-être usanga turagizeyo batumese kuko niyo ku expose ko nyene gusa bigaragara Wazalendo irahesha mugabo na M23 Makenga ati mwabonye ko batuzengurutse bagabo aha rero biragoye ntitubavyonge twebwe twaherutse twigwaneho ni mu gihugu turi twigwaneho ntitukiri RDF ntitukiri M23 ubu turi twigwaneho tugomba kubacunga turayo kuba advancinga turasane nabo nukuvuga twivune ntituba provoke so intambara rero mu masaha y'umugoroba bisa nk'iyabaye match nil Wazalendo hazungurutse M23 iri hagati barindiriye utangura ubundi ku makuru n'amfise Wazalendo yabwiye Rezibu grand frère none hajya ahantu VP simurete drone kabisa tubane yantise kwanza amatwe twandaniza ibikorwa imwe yitabaho kabisa amakuru naronse ko Wazalendo yasavye ko hoza drone kugira ngo ibikorwa bishobore kubandanya. Sinzi nimba drone yagaragaye mu nyuma mugabo mperuka amakuru mfise ari uko drone yasabwe kugira ngo bane yantise ziranye shamba ziri hariya maze Wazalendo ishobore kugira iki kubandanya ibikorwa bya gisirikare. So Rubaya yahindutse Rubaya byabatangaza amakuru byabo nabyo vyemeye yuko Rubaya habavye kabisa bemeye yuko M23 yahongaguritse amenyo yaremvye vrema kabaye bavyemeye mugabo hariho propaganda bariko barashiramo ngo urumva ngo rwose ziriya mbaraga ntabwo ari za Wazalendo harimo ngiza abacancuro b'Abanyamerika ninde ababeshi mwe mwarasuzugiye Wazalendo murasuzugura FARDC ese koko Goma yarimwe abacancuro ntimwahinjiye ibaze amakuru mfise ahubwo ngo bariko banegosia aba Wazalendo barabe ko babahereza amarengodo n'igifobya c'amafaranga kugira ngo barabe ko bahagarika avance bariko baragira. Ari amakuru naronse barabe yuko Wazalendo yokwiye yogaragaza intege nke aba bantu ingufu zirabaheranye kuvaho Kabila azimanganiye kuvaho n'umuhungu wa Museveni abakiye ingabo ziwe M23 akwisha mbogwa gwasogo chai ya rangi chai kwa jina butamu kabisa bila sukari ni hatari so amakuru Rubaya nuko ameze urakoze cyane rero bwana Musangozi numva no gushimira kuri ibi n'ibindi tubwiye amakuru akavuga ku mirongo y'urugamba urumva ko ari amakuru y'incamugongo nubwo biruko reka nshimira rero abako badukurikirana nongere ndabibutse nabivuze ko ntango y'ikiganiro ndabwikije kandi ko link ya WhatsApp ya groupe ya WhatsApp ni commentaire ya mbere ndabibutsa neza kandi ko
amayide yanyu turacyayakeneye kumva icyo mugona kuri twebwe turacyabikeneye rero kabisa duhuriye muri commentaire kugira ngo dushobore kubona ko turi kumwe natwe ko muri kumwe natwebwe ndabashimiye cyane rero mu byimva mutima naho bitamundi biganiro murakoze